Asmani nimba umuzi Asmani uranzi kuko ndi ngaha kubera Asmani. Asmani niwe yanzanye. Usanga Asmani twabana turi batatu. We yarahakuzanye murabana ariko jenje kuhaba mu gihe adahari. None ko atabitubwiye. Ivyo navyo singorane ziwanje rahayaranze. Ubu nabi uramuzi ugurira. Uramuzi? Wewe uri umukozi ngaha ndakuzi neza. Yaya n'umwana ngaha ndamuzi neza. Jewe ndi umuvyara ngaha. Uriko uranyumva? Nega shaka rije bari basigiye uru. Shut up. Sinje gutegeka abategetsi. Uravyumva? Uriko uranyumva? Usubira kuba ico waruri. Uriko uranyumva? Abakozi turakomerera. Nari nazivugirije mu gipfunsi ngo ndaruhutse. Kumbe ibi Asmani agize nibi. Muvyara we. Shaje siratemene. Gusa ntakundi. Kaneba nanyereza akazi kanje. Ego. Umeze neza mama. Sura, misana. Sawa, Asmani ni haita wende. Asmani? Wewe ni waheruka ngari? Ntabwo naheruka ngaha. Ni waheruka ngaha? Sasa naheruka ngaha ariko nabona ni mushasha ngaha. Jewe? Sinakumenye n'ukuri. Ego, urashobora kuba utamenye mugabo je ngaha sindi mushasha. Ndo ngaha tu. None iminsi nari nje ngaha ntari ngaha. Kuvuga iminsi Asmani yaje atari ngaha. Ni iminsi maza kandi ngiye ku bandi ngaha igihe kirekire. None Asmani haheze igihe kimwe ntabwo atari ngaha. Ubundi ngo nguramurondera wewe kakumurondera ryari? Shaje simperutse vyara. Ariko uri inshuti yiwe? Ni sheri wiwe. Byiza cyane uri sheri wiwe utamenya gahunda ziwe amaze igihe gitari gito. Amaze nk'indwi zibiri ahubwo ndibaza ko utari sheri wiwe. Kubera ahubwo sindiko ndabitaho ibintu uriko urambwira. Waba uri n'umu ex muyaga kuri phone cyangwa muyaga live? Byose biri. Muyaga muri kumwe cyangwa kuri phone gusa? Turi kumwe no kuri phone hose turavugana ahubwo ni kubera phone yanje yari yagize ikibazo. Abo muherukana ryari nawe? Haraheze nk'indwi. Asmani muherukana izindi? Iyi ahubwo nanjye kora kibazo baba baragize kuba ndamutelefone no kuri phone n'itora. Kubera ko umukunda ukabesha umugenzi wiwe. Umugenzi wiwe. Uramukunda urambesha ngo haheze imwe? Haheze imwe ahubwo wese ndagutahura ingene uriko uravuga ngo haheze inzu zibiragiye. Ntiyakubwiye basi niyo dodo. Murakundana mu kanare nyine. Ntiyakubwiye niyo dodo. Basi nimba hazi mbwiri yari. Usanzwe Asmani ntabwo ari kure cyane birenze ariko nta nubwo ari hafi. Kandi n'igihe agiye kuzomara ntabwo ari imyaka 2 cyangwa 5 gusa. Ako yari kubwiye kamera. Bimbere bishasha n'ukuri. Bo. Ntabwo ari uguhunga cyangwa ari kugira n'umugabo yarasimbiye hakurya gato yakurondera ubuzima. Ibintu atambwiye. Uri sheri wiwe koko? C'est vrai. Kandi biranaryoshe. Kubera ko
none ubona mu muryango two kwemera ngo nuko Asumani adahari ngo duce tukubura. Ndiko ndabitahura neza. Hama nakubwiye ko iminsi ya Asumani atari ngaha ariyo maze ngaha. Asumani ni mubyara wanje, nawe uri umuceri wa mubyara serie kubyarwanya ni simple kuko Asumani yarafashe urugendo yagiye kurondera ubuzima kandi imyaka canke iminsi ducire no mu masaha azomara atari ngaha mu rugo nzoba ndi ngaha. Ubundi nubwo azoza nabirenze nyine urumva ni inshuti n'umuryango ndi mu rugo kandi nawe uze wisange nta ngorane. Hama nakundi ko namusanzeho nakana ariko ndihuta ikangirira rero ngenda n'undi ko namusanzeho nakubona. Kugenda nyine ntabwo byari bibi. None nyine waruje ngo umuye minota ibiri. None ko namusanzeho urumva nta mpamvu yotuma nteba kandi namusanzeho. Sigura ngo wasanzeho nta n'icyo mwoya. Ako nta ngorane. Mubwire urugendo rwiza. Hama wozogarutse kumuraba rya nzoba ndaha. None wumva wavuze ko azomara igihe kirekire urumva. Ariko buri kimwe ciwe yasigiye ngo ndakimurabire kandi nanje canke je nyaga nawe ntabwo nyaga nka. Nimba nyaga nkawe byinsiye nanje kuza tukaga n'ibisanzwe. Ibisanzwe rero zira umwanya nzi sawa. Yego gusigara koko ndasigara ariko ubundi zazajya ninara nk'umwanya uzobona nza none hari akazi usikora sinzokwama ndagusanga ngaho. Amana wafungura gute? Ndakora ariko niyo mpamvu nshaka umpe hafi nyine mbwira ati n'umunsi uno shaka. Sawa rero ndi mu masaha cyane ndaraza umwanya nzoza. Okay. Ubwira urugendo reka ndabashikana ngaho. Barenze imitwe y'inzu, abana imitwe y'inzu cyangwa nta kibazo. Sawa tanguye gukubura namase nituko none biharage bona bimeza ko kagenda banzo zanini n'ubundi ngo menshi ngenda ubuzuba butarabagwisha oya banzo genda ubonyene kandi nkaho Ekone nawe byo ni mwandi Mbona kirwa Oya ahubwo ari kuzana ibyatsi nyabo Naho kwa nyaro Mama ndagiye rero oya ntuze oya ntabwo ntuye
bahungu cyamukoko menga ndamuzi uraba hariya nibi cyamukoko menga ndamuzi fata ibintu neze kumwe abo tugiye mu bintu byo koresha twaje kuragiye fata ibintu none uraraba Raza ni wewe urankanze. Ni sawa. Waje mu biki none Raza? naje kuragiye nawe uri muduki Naje gusenya iduka isha naje gusenya iduka. amakuru y'imisi none Raza twe turitahiye bayi ni munjarire none ntimuzi ko ziba hamwe yewe nangora duhitira twisirika nta kibazo nakimwe Manu rabuze kare. Sangora Sara ndakukuri ndakuboneye ahubwo twishare gatunya tunya Nukuri Raza. Ubwa mbere na mbere nukuri ngo manze ndagusaba ikigongo kuntu byakubaye ko muhira. Papa nukuri yaragufashe nabi byarambabaje nukuri ndabura ikingene no bigira nukuri umbabarire nanje urabona twari mu bintu by'ibibazo ntibyaye gukunda konza ngo basinda kukubwira nukuri mbabarire cyane kuri gusa nyene kwishaze kari ko bimeze nguca wihangana urahura n'ibibazo bitandukanye je nukuri navuga ati ngira Lazaro nitongera guhura kumvugisha ntibizoba birimo narabuze n'umwanya wo kuza kukuraba naho mu basinda hazi navuga ati nagenda gusenya keshi nkaraba yuko twohura nkabura basi kugira ndagusaba ikigongo Imana ahubwira akoze kubikunzaniye aha mbe wombonye gute Sara ujya mu buzima umuntu ahura na byinshi kandi byose bigenda biramwigisha ukuntu ashobora kubaho rero nicyo gituma bijya mba byarashitse bishobora kubita ishavu kuri wewe n'abavyeyi babi kuko iyo bataba babi bari kumanza bakanyumviriza cyane nawe bari gutahura hakiri kare niyo mpamvu nubwo twohuye je no kuramukije sinofashe etape yo kuvuga ngo ngogenda ngo ndeke kuramutsa oya je nzokuma ndakuramutsa nanje naja urunani nkija no gutembera handi mu isoko sinigera ndakubona rero niyo mpamvu n'ubu ngira n'Imana ibikoze kugira duhurire ngaha nijaniye n'abagenzi kuragira burya ndakubonye nayo ko ndaca kuragira hariya ukanambaragasa Sara jewe bijya nubwo byabaye by'agaciro kuri jewe Sara je hari akantu mfize ku mutima nshaka kuba no kubwira dore ko ndakubwira Sara jewe mbere w'agaciro kuri jewe iyo mpamvu niyumviye kuba no kubwira kano kantu Sara ndagukunda urukundo rumeze gutegaraza shaka ko jewe nawe Sara umutima wanje n'uwawe joba ibintu biri paralele uko sindi ko ndabitahura neza Raza siba paralele sigurira neza mu kirundi ciwacu Sara shaka tubumwe shaka ko je nawe twobumwe wowe umwe Raza sinzi ko bitahura sindi ko ndabyumva neza jewe nawe tubumwe kandi ntibugu tera ibintu byinshi uyumvira ibintu byinshi menye ko ndagukunda kuko bijya byose nabigira byarampaye iciye sinzi rero umutima wawe nawe ukuntu byakiye gusa icyo nzico ndagukunda Ndakunda kweri urukundo wumva nyene ko ruvuye ku mutima cyangwa uvuga ati reka ndamukunde kugira ndamusubize mu ntoki zo papa we yankoreye Sara iyo bibibyo sinaye gusubira rya turo ya kabiri ungaruke nje kwiyemeza amahera nemeye kukwitangira kugira ndebe yuko umutima wanje nawe wo bumwe ni kuri Raza
ndavye urukundo wanyeretse watanguye kuri unyereka ntakuzi ibikorwa wankoreye ni byinshi nararavye umunsi unyakira ngiye kuvoma ibido yananiye urantabara ngire niyahure kubw'ingorane zo muhira uremera uranyitangira nataye amahera ukaza kwiyemeza ko ari watoye urafatwa nabi nukuri ntaco mbuza kuguha urukundo nukuri iraza nanje ndagukunda bimwe bivuye ku mutima yo Mana musitwige wabiri. N'amase n'ikotuba. Radengene naenda bukombe mwe wabigomora waha. Yesinze. Aho goma hari ikintu nari ngomenda kubwira nako. Naramu. Uwo musi nagenda ahubwo wese ho waruye. Naragiye makora wa musheri wanje wa wundi mwe twigera kuzana ngaha ndi bazura mu. Kubera nzi ukunda kwibagira naye nzi nkimwibuka. Urya nyene naragiye kumuraba. Shise muhiri wiwe bashambira ngo ntaho hari ngo yaragiye hanze. Rero iki cyaciye kintangaza nahasanze uwundi muhungu. Ngo ni muvyara wiwe. Mwiza. Wiboga urazi ngene yambara rero. Nawe umubonye wo kumwiba. Mama ngo ni muvyara wiwe nyene arambira ibintu nyene byiwiwe. Mariya ndamwumviriza hama nigiye. Gusa rero ntakiri no Asmani yaragiye acagenda ataduseze naje ntavyo namenye gusa nyene ngo vyamubereye surprise nawe nyene ntavyo yari yiteguriye nyene mbese surprise ni nkiho surprise ni ikintu kikuba ko utaciteguriye ubwo nyene nico rero bita surprise ngo niwe mama ngo Asmani ngo yaciye aja kumutwara muri famille ngo amusigaranire ibintu by'iwiwe uburo ni wahari ibintu byose by'iwiwe ni wabicunze mbe none wa muhungu yakubwiye kwava yakubwiye gute none umuntu nari mbonye nyene ubwo nyene gaje sinamudeda gute none sanze Asmani ataho hari ikindi cyabaye nakora cyabiki je naramubajije yari hama bisigaye candigira sinakwitondoranye ngo menye yapfa Teretse gusa ko yambwiye ko ari mubyara wiwe. Numva bitoroshe rero. Gusa ma umuhungu je nabonye aguma ndaba. Urazimana umuntu aguma kuraba nawe ucubibona. Yaguma ndabagiza ahubwo yaciye ambwira ngo nzosubira kumuraba. Nanje rero kubera yagumye ndaba nashe numva dusonisha nditahi. Nashe ndamusezera cyo ndagenda. Numva bitoroshe. Meze utere. Tumeze neza. Ayibona tuti. Hako fisineso. Isonizi. Bene ubona ko kumyisharo kwikura agenda bibona. Ndashaka kumbwira icyo wampamagariye hano. Ndagusigiye kano kabiri. Nagiye muri sala muransigiye. Basema gakara keza. Nibyiza. Undi rero mbe ngo inshuti yanjye. Asmani. Nego nzi ko binari ata Asmani hajyanye n'uzomurindira mpaka. Kugana umurindira cyangwa Kwa murindi. Nye.
nyine uri single nyine ukemye Asmani nahebye isi yanje yose andana mu isi yiwe mugabo rero sinzi buri kintu kimwe gishobora kungabira mu bintu nsanze mu isi yiwe iby'isi yiwe byose hambe ndagusigiye kandi wazi umugenzi ariko ufise na karme zirenze ufise karme zirenze sinzi nyine ako urazi ingene umuzi Asmani ashaka kubandanya n'umuhungu ameze nka Asmani Hama yovaho umuhungu ameze nka Asmani ikibazo kimwe mfise jewe ndibagira ibindi bintu byose mugahe ikintu nkunda ntabwo ndacibagira ariko umuntu yibuka ikintu abazi uzi ko nibagira izina ryawe je nitwa Bera witwa Bera witwa Bera bimwenzanga akazina kawe ni vyiza hama nawe izina ryawe nitwa Bera namungu rega ubu bino myaka yivuga izina ibyo yabizi tuba twitowe uko nyene nta bintu byo kwiyicisha ibintu byo sigura rero kuri nta zina iryo ni iry'ubukirisu igirindi naryo basanze iry'ubupagani nitwa nta zina ni iry'ubukirisu ariko rero nyene bebe hazi ikintu kimwe naguhamagariye cyangwa ukinyitaba byonyine wari wamaze ku ndakura abantu mu maso ndabona inyishu y'icyo kintu umengo urabifise tu nene urashaka kwivuga cyane okay sinkunda kwipfuza ko ibintu by'umuryango byogira ahantu bikwama nubwo ahantu ndabihagarika jewe ahubwo nshaka ndabihagararira niyo mpamvu sinifuza ko wewe ubwisanzure wari ufite ngaho mu muryango burangiye rero ndikura ndaturanye sinifuza ko ubwisanzure wari ufite ngaho burangira ahubwo nifuza ko bwagaye so nkaba ujya mu ushobora kumbwira bijya waganiriza nanjye ukabinganiza ko turi bamwe bidesanye ubundi yo nimba byo ukunda uba wumva icyo ndagusabye ubundi warambuye mu mukunzi wawe ariko nanjye sinoba umwanzi none wumva wowe umwanzi gute kandi muri famiye urabe inkundi cyane numva ntacyo bitwara nangora nakumbeshya mambrase rero udembera umukunzi Bebe ikintu cyitwa urukundo urakizi urakizi uratabura ibyo ari byo Bebe tazi Asmani aragukunze kandi nawe aramukunze sibyo ako nanjye nshaka kuguha urukundo rwigwije sibyo nshaka buri kimwe cyose yaza agigukorera sinzogikora inshuro indwi kuko ntabwo ndi Imana ariko zitatu nzozirenze sibyo ako kandi nanjye wazifite umutima w'umuntu sibyo sinifuza kuzigera imbabazi shaka nzogukorere buri kimwe cyose ariko nawe sinifuza kuzombabaza ushobora kunsezeranya hama nanje uvuze ko nkunda sinubyaha kuko nanje mba nkeneye umuntu ankunda kandi birazi byasani yankorera agiye sinashasigara ndi jenyine ni byiza rero ko nkunda kuko Asmani yankorera ibirenze ibi byose ubona nambaye ni Asmani yabinguriye Asmani urumva yampa icyo nshaka cyose gusa nawe rero ndabona umuhungu mwiza uratagase ngira ngo uzorushiriza nanjye mba nkeneye umuhungu ankunda kuko Asmani igihaza amaraso ndakizi kandi urumva sinoca ngo mari jenyine kubera Asmani navuga ati niwe yarambeshejeho mu majambo mani
Webe nako sheri kuvusi zose bakuguhamagara bera ndavyibaza ntugire ikibazo na kimwe we kadogo tanga umutekano kadogo mwene kandi mwebwe rero mwino misi aba tipe basigaye bangora cyane twamaze kumenyerana mugabo rero wewe nukuri nkuko wabimbwiye kandi nagusezeranye bera Jesse nsezerana amasigara cicaro oya ubwo sibwo buzima mbayemo je dusezeranye turasezerana sibyo niyo mpamvu ntugire umutima usimba wisange kaguranyuma ako kandi rero jewe nukuri tuzogenda turamenyerana bukebu ntawe kumukunda kandi urazi ndi umuntu ntabwo nereka ntuzogire ikibazo ntuzogire isoni yo kumbwira ngo ndashaka iki kandi nanjye sinkunda umuntu yifata cyane urabibona niko bimeze niyo si turi mu ni 2024 sibyo je ndakunda pari ndakunda show mugabo nanakumuzobura ndakunda show nangora nari gukunda show ntuze wifate je kubera ndo umuntu nyene ndi open urukuru ndi open je ibintu byo kwiyugara ngo ni closing wapi niyo mpamvu ntugire ikibazo buri kimwe cyose kizogenda neza mama kangire ntahe ko no muhira bari bankiriye ndibaza ibintu bizogenda neza ariko wamubwira umwanya gusa nifuje rero ko uzamuhira nka gupresenta kuko nasumani bari basanzwe bamuzi Asmani bari bamuzi uze kumpresenta kugira nawe bakumenya dushobora ngo sabasheri warababwiye ko mwe na Asmani da rero ababwiye ko Asmani yagiye kubera naraje kumwondera ndamubura n'ikindero kiwe ibyo nakubwira ko yagiye aba kuva umunsi umbwira nahise kuva ndabimenya nahise ndabivuga kandi barabizi tugende rero tuzosubira twari kuhisemo bwana umunsi merewe kubona nta nubwo ndaguherekeza mugabo nyihangane nta kibazo n'ukuntu tukabajyana none sindabimenya tuzavugana kuri phone nimero azibukaho ndazibuka nari nzi ko wanadufuse ndazibuka ntamugira ibihe byiza ndamubwize mabu ndamamuzi cyagera nabi Mama papa naenda wakumbuye naye nkumbuye kubona twicaranye. Aho ndi munasaza menga ni mufisi inkumi zibiri. Ugawe ndazi katabishasha vyiwawe. Nahima. Nagomba ndababwire nanje papa yuko narose umukunzi. Wewe nyene? Ego papa naramurose umwana afise urukundo umwana akerebutse. Wewe nyene? Papa akora neza n'ukuri. Sindavyikorera. Papa ico namukundiye n'ukuri. Arafise umutima w'urukundo. None Lazaro umuhungu yitwa gute ameze gute? Urazima yitwa Lazaro.